uraraba ubwo rugini uri gukata amaguru ewe bana ndanezerewe uyu munsi aho rigira n'abashitsi ndose karibu karibu ikizungu cyaramaze kutwigisha indimi kera twakiye mu kwakira abashitsi twavuga ngo ni mushike muri isanze none ubu ngo tuvuga ngo karibu mwakoze kutugendera ngaha mwashikiye ni ku mutumba wa Ruhanza komine Giheta zone Giheta je mwagendeye akazina kanje nitwa Niyonzima Rafaela nkaba navukiye ku musozi bita Gihuga zone Kabanga komine Giheta nyene je nkaba nubatse ndafise umuryango w'abana batanu umuhungu wa mbere yitwa Munezero Chanel umukobwa ni Kanyamuneza Alice uwundi mukobwa aheruka guheza kaminuza yitwa Nkurunziza Girene n'akandi gato kitwa Muco Nadia zindi umuntu akuze gose ntimumbone gutya ndamaze imyaka 50 karibu rero ngaha muri Isanze ukuri biharage bireze murabibona ubugari nabwo ngira ndacumba muhave mugenda muri akagari hanyuma ngira ngo ibindi ngira turabiyaga mu nyuma jewe ninjiye mu gikino ca Ninde mu 1984 murumva ko hari kera cyane gose ndibaza nabo mwamye mubona yuko naba narabatanze kwinjira je ninjiye ndi umwana mutoya mu kwinjira ndi umwana mutoyi twe twari mu umugwi twita ngo ni korale w'abatambyi n'abaririmbyi hanyuma rero je nari mfise musazanje yagira mariage baraza nta ibintu byo kwanima byariho ngo bavuza amaradiyo bavuza ibitari hanyuma rero baraza kwa musazanje n'ibitari hariho abagabo bavuze ibitari niho mucyo wari uri urumva ari kera ntavyo amaradiyo byari bwaboneke jewe nk'umwana nari mvuye ku ishuri mu mwaka wa 6 jewe biranezera abo bantu baravuze ibitari bagatamba bakaryoherereza abageni nanje numva ndaryohewe numvise ndyohewe je nca ndababaza mbe vyogenda gute kugira ninjire muri uwo mugwi nanje bati karibu ati turanakeneye n'abana iyo tugiye gutamba ahantu turakenera abana baje imbere nibo babiryoshya nibo abantu batamarirwa ni sawa nca ndagenda muhira ndabaza umuvyeyi atangura no kuvuga toya ntiharagera kuko uwo mugwi wa korale vyitwa ko bakora ibikorwa rusange ntibahembwa ntibagira gute ati wewe cyambere na mbere ntiharagira gukora ibikorwa rusange ati ivyo nivyo abantu bakuze ntinyemerera muvyeyi ahava aragondozwa aranyemerera nca ndagenda shitse muri iyo korale ndabibaza je mbega mubona mushobora kunyemerera bati karibu nca ndabandanya ndaja mu migwi yo kwakira abaperezida turaja mu migwi yo gutamba tumanuka guhiganwa Bujumbura hanyuma basi nindaho ntiyari bwatangura baratangura Ninde jewe bariya ba Adrienne bakuze baratangura Ninde jewe mugabo nguma kuri uwo mwuga wo kuririmba ndagumako mu nyuma niho ndaza numva umushefu yitwa Ndabakenga Daniel mu mfunyafunyo bakamwita Ndada yacabona kumenga ndakerebutse acarapamagara ngo mwana sa gute sawa wewe warize harize duke urazi gusoma no kwandika ntego ndabizi
cama ikaye ibintu usoma bari bateguye ndabisoma byose ati sawa ati ugenda hajya mu bandi ndagenda nsangayo bajya ba Adrienne hariho n'abandi bagiye barahwera ba Leoporo n'abandi ndabandanye ntangura gukorana nabo baza barampa uturore tw'umwana baza barampa nimba ari inyoni dukina n'utunyoni ibintu nk'ibyo ndabandanya rero mu kibano icyo gihe benshi ntibavyakira neza nuko nari umwana muto ubundi bwobwo bavuga ngo ujya yinjiye mu mugwi azohava bindaya ati bajya abantu uza wumva ngo umuntu ngo avuze ngo wamugongo none se umugore wiwe ukaza wumva ngo yavuga ngo wa mugore wanje ngo ko bitagenze gute ngo atari umugwi ngo atari ngo umugore wiwe bakabifata nabi ntibabifata neza ntibavyakira neza babonye umuntu agiye mu mugwi byarunguye ikintu kinini uretse muri iyi komine ya Giheta ngira mu Burundi bwose kuko uri kuratembera ugenda hariho abantu bama batubwira bati mwatwigishe kandi mwatuvuze ko ati jewe nari umuntu naraye nshwanye muhira atariko mwace mugira ibintu byo gushwana numva menga ni jewe uca wumva rero ko ari inyigisho twigisha abantu musanzu mpande y'ugukina ninde n'ubusitari nyene fise jewe ndumurimyi ndarima nkorora hagati y'ivyo ndafise ukuntu nza ndarangura ibintu mu masoko batumanukana i Bujumbura haba dusigaje i Bujumbura bakanshorera nyene ngaheza ngataha nkadingi by'abantu duhura n'abantu bankunda cyane turahura n'abantu mbere bakaca bahagarara bati twifotozanye najanye ibintu rero naho mbashika ndungikanye umushoferi nkavuga ni vyasoreye ninde hogere baca bavyakira bakabigombora ata n'amafaranga jewe haye umushoferi bakabigomboka ndabati ibindi vya ninde bakateza nyene nkabona kumenga baranzi neza ati twitegura guhagarika gukina kiretse RTNB ariyo iduhagaritse canke nyene amagara akagukika yahandi imyaka ndabimaze ngo yo sinohagarika isene nkabinshi ndakunda ko yakina isene gira kubera twebwe nk'ibyo dukina kenshi hari ibyo tudashira mu ngiro tuca tugira akandi kantu nkabijya bintu byo kurenga ibigo babiguhaye nibo bishyira mu ngiro urabivuga gusa ntidushobora kubishyira mu ngiro ngo tubyerekane kujya abandi abazungu tubibonamo ntayo basene noki nayo bamaye sene yo kwiba twagiye bamaye sene yo kuroga sindoga twagiye ku bantu bakunda sorera je kandi ndazi ni benshi n'ukuri ndazi ni benshi cyane n'abamenyesha amakuru barimo nuko mwo tugendera kenshi bakaguma babona Soreye akiruyu bakazomubona Soreye ya ketuye kurusha haa bakabona Soreye akiri muzima hanyuma rero kugwaruka naho icyo no bahanura naje ndafise ugwaruka bakunde akazi bakunda akazi kaninde ibi ni ibintu byigishije n'abantu benshi cyane to mbere jewe hariho n'umuntu nigeze gukina role turiko turafata aba escrow umuntu twarahuriye mu isoko mu kinama arambwira ati mada arashiduka mbonye wowe umukinyi wa nindego jewe warankinye yoba nzi kuba umuntu ubino uranyitira n'isoko ati jewe
mba narakubwiye ko atari ko ubu naciye ndabihera urwaruka narwo rukunda ibikino byacu twebwe turiko turagenda baze tubigisha akazi uyu mwuga wacu ntugenda agahonebere baze tubigishe bakunda akazi nitwaba turiko turitaba Imana badusubirire mu kirenge.